Kaze mu kiganiro tera imbere. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Uyu munsi mu kiganiro cacu tuza kurabira hamwe ibijanye n'inama umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, hamwe n'umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi, yagiranye na baburamatari, abasitanteri, abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara no mu makomine yose agize igihugu cacu c'u Burundi, mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ingene irima ry'agatasi riko riritegurirwa, na cane cane nko kurabira hamwe nimba imbuto, umwavu woba urakwira mu bene gihugu. Muri iyo nama rero baburamatari barahawe umwanya wo gushikiriza uko bariko baritegurira irima ry'agatasi. Mwijambo ry'ikaze buramatari w'intara ya Gitega yaramenyesheje abaraho ko abenegihugu arongoye biteguriye irima ry'agatasi. Kuri uno munsi mwadukoranije kugira ngo dusubire kurabira hamwe aho irima ry'agatasi rigeze. Tubamenyesha yuko mu ntara yose ya Gitega mwateye iteka abarimyi biteguye bararima, ndetse twabamenyesha nyakubahwa mushikiranganji yuko hariho igice kimwe na cane cane amakomine akunze kuronka akavura hakiri kare bari baramaze guteragira, ariko rero si benshi bazogira amahigwe yuko vyoshobora gukura, kuko benshi ntivyameze babonye akavura ko bwa mbere baca bateragira, ariko hariho n'abandi dushobora kugira amahigwe kumbure ibigori bari bateye bigaheza bigashobora gukura, na cane cane ko ejo muri ayo makomine nyene akunze kuronka akavura hariho ayashoboye kuronka akavura, tukaba tubikengurukira Imana. Ubu rero abarimyi bose bariteguye bararimye, kandi twabamenyesha yuko abatari bake n'amase y'ikirundi baramaze kuyashira mu mabango, barindiriye yuko akavura gakorokera hasi kugira ngo bace bashiramwo imbuto hanyuma ibintu bigende neza, kandi turizeye yuko imvura tugiye kuyironka, na cane cane ko twaronse nijoro haheze ikimenyetso kitabesha ko Imana iri kumwe natwe. Tubamenyesha kandi nyakubahwa mushikiranganji yuko abarimyi biteguye kubijanye n'ifumbire, cane cane ifumbire y'ikirundi, aho bahimirijwe, kandi tukabona yuko ubu bageze ku ntambwe nziza. Bariteguye kandi no kubijanye n'ifumbire turonka ivuye mu buhinga, na cane cane irya turonswa na FOMI, aho bose barishe amafaranga. Batari bake rero baramaze kuronka iyo fumbire, ariko abandi baracatunanye twa dupapuro kugira ngo ishitse bace baja kuyitora. Umushikiranganji wa mbere yaramenyesheje abari bitavye iyo nama ko ari akaryo keza ko gutora inyishu y'ibibazo bihanze abenegihugu. Nagira kandi nongera ndabakengurukiye mwebwe mwese mwitavye inama, kubera yuko ari inama ije kurondera inyishu abenegihugu bafise muri rwa rutonde rwa ca civugo canye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, ko umunwa wose woronka ico ufungura, eka n'umufuko nawe nyene ukaronka amafaranga. Ndabakengurukire cane rero yuko mwitavye inama, kandi nibaza yuko ari inama iza kuvamwo ibintu bikomeye cane, mu gihe dukengurukira Imana ko Imana yaraduhaye akavura,
murumva ko n'Imana yadufashije ikabona ko tutari gukora iyi nama tugihanze ijuru dusaba imvura, ariko rero murumva ko Imana yabikoze. Urongoye ikigo DSS gikorana n'abagwizambuto yaramenyesheje ko imbuto abenegihugu bazoteragira uwo mwaka zagenzuwe kandi ko zikwije ibisabwa n'amategeko. Kuri bijanye n'imbuto, ikigo DSS gikurikirana imbuto zose ngaha mu gihugu, haba guhera muri izabu izo twokwita imbuto z'ibanze, kuduga guca ku mabaze gushika no ku masertifiye. Uva yuko ahanini dukorana n'abagwizambuto. Rero imbuto zagenzuwe ni imbuto zari mu bagwizambuto, izo nibaza yuko gushika ubu nka zose zamaze kugenzurwa kandi zikwije ibisabwa n'amategeko, zirahari n'ibitigiri birahari. Namenyesha yuko duhereye nko ku bigori, izi mbuto zirimwa ngaha mu gihugu zo twita amakomposite, hamaze kwemezwa imbuto nziza zigera ku matoni 767, kandi two turabaza mu bagwizambuto, izo mbuto zimwe zimwe zaramaze kugenda, gusa haba hasigaye kumenya iyo ziba zaragiye, kuko kibone sesesi ndigeza ngo kigume mu mahangare bagwizambuto mu gice kizaraba iyo zagiye. Ariko nabamenyesha yuko abagwizambuto bazi yuko bateza kwandika mu gitabo iyo imbuto zigiye, ivyo umuntu arashaka kubibona mu bagwizambuto kuko barafite ibitabo bandikamwo aho imbuto ziba zagiye. Ico ni cambere. Ica kabiri novuga, hariho imbuto z'amahybride nivyo zarimwe zimbuwe ngaha mu gihugu, izo nazo zingana nk'amatoni 209. Izo nazo nyene ni imbuto zikwije ibisabwa n'amategeko. Ica gatatu mwavuze ni kijanye n'imbuto zavuye hanze, izo nazo novuga yuko hariho itoni 872 n'ibiro hafi 220 zimaze gupimwa kandi twabosanze zikwije ibisabwa n'amategeko. Muri izo nyene harimwo izo muheje kuvuga itoni 120 zaje itariki 8 z'uku kwezi nyene, twashe tuzitora ko eshantio twazipima, no kuvuga yuko ibipimo byamaze iminsi 5. Nuba yuko twasanze ari imbuto zimera neza hafi ku rugero rwa 98%. Icegera c'umuyobozi mukuru w'ihinguriro FOMI yaramenyesheje abenegihugu ko ifumbire ikwiye. Vy'ukuri ndavye ku mwanya turiko turavugana matière première dufise, kuri ubu mvuze nti kubikwiza 100% mu mwanya mwiza, ntava nsanga mbeshe gato. Ariko twebwe nko mu ruganda birango muri iyi minsi barabanyobora amatari na imbura bariko bararonka kwiri ku rugero ushimishije cyane, kuri hariho n'intara ironka ku munsi amakamyo arenga 5. Ivyo ngira nk'abanyaruyigi bodushingira intahe, hari umunsi twaronkiye ikamyo 10 munsi umwe. Rero twovuga yuko mu ruganda no guhinyanyura ko twahinyanyuye. Rero nkavuga nti ko mu recommandation muduhaye ati zintara zikiri ku 50 zitarashita 70 tugira ingufu zishike ku 70%. Aha ndashobora kwemanga yuko mu mpera z'iyindwi turimwo yuko atantara izo biri munsi ya 70%. Mu mpera z'iyindwi turimwo yuko tugiye kugira ingufu turabe ko iyanyuma yoba iri ku 70%. Ico nyakubahwa mushikiranganje wa mbere turakibemereye ngaha iri shengero ryose rikoranye ko tugiye gukoresha amaguru n'amaboko kugira ngo iyo ntumbero muduhaye tuyishikeko. Waserukiye ikigo Ijebu kiraba ivy'imiyaga n'ibirere yaramenyesheje yuko imvura izogwa ku rugero rukwiye, ati abenegihugu ntibotinya imvura izoba ikwiye. Mu minsi heze mu mpera z'ukwezi k'umunani haraguye imvura kandi turabona ko ari imvura ishimishije. Mugana natanze ikiganiro
ku radio na televiziyo y'u Burundi menyesha yuko atasuye ni imvura kera bita igihungura bebe canke imvura mu bisanzwe amatariki izotasurira ko nawe babwiye izoba yatasuye neza muri uku kwezi kwa gitugutu turavye ibimenyetso bimwe bimwe dufatira ko nk'ico twita zone de convergence intertropicale turabibona mu vyuma ingene imiyaga izana imvura yideplasa turabona ko yamaze kudushikira aho duca tubona ko imvura iri mu gutasura tugaca turaba aho yaguye ko yakwije isantimetero 200 uja mu kuzimu mu majambo make twofata ko imvura yatasuye igihugu cyose cyo mu Burundi naho hari bice bimwe bimwe tuzi atani marira akoroka niko rero bizogenda no muri iyi sezo iyi mvura mbona yarayiguye itariki gushika twe turaba amezi 3 gushika mu kwezi kwa12 ajya agatasi kaba gaheze tuvuge tutagatasi karaheze hatanguye imbeshi ariko ku kibazo mwari mwambajije ubwa mbere imvura mu bisanzwe izobandanya iyaguye izobandanya nko gushika itariki 21 canke 24 izobandanya igwa n'ubu twabonye ko ishobora kugwa ubu inyuma y'umutaga kandi ku gihugu cyose kiretse mu ntara novuga sud du pays no mu gice ca Buragane mu kuvuga sud de Rumonge no mu gice ca Buragane turabona ko atamvura nyinshi bashobora kuronka ari igitangaje mu Kirundo turabona ko bazoronka imvura bari muri iyi mvura nyene ico twita prevision hebdomadaire ko twe niho tugeza ku minsi 5 gusa odola tuja muri centre regionale i Nairobi nibo duca tubikorana turabona ko muri minsi 5 izoguma yikurikiranya igwa kandi ni imvura nyene inkenge mugaba atayijya yonone imirima mbona ko hari ikindi nokongera ko nkuko twabibemereye ikirere kiragoye ko kirahindagurika murazi ko duhanzwe n'ihindagurika ry'ibihe twebwe kubera tugira suivi régulier ya prevision twaremeye ko tuzoja turababwira mise à jour hari ikintu gihindutse tuca duhamagara abamenyesha makuru muri iyo nama umushikiranganje wa mbere yarahaye akanya abashikiranganje kinezereye kimwe nuko bigaragara yuko akama umukuru w'igihugu yateye abandanya atera avuga ati umwaka n'uburimyi kugira ngo bavyijukira bene gihugu turade aya makomande uko yagiye arongereka ifumbire hamwe no bijanye n'imbuto biragaragara ko ako kamo kandi bikwiye yuko twiyajista kugira ngo uburimyi bubandanye butera imbere naho ibirere bitatworohereza biraboneka yuko twoshima Imana ko murabona ko nk'uko bivuze uwo mu bijanye na meteo ngaha muri Ijebu avuga ati turavye duhereye ejo turabona ko akavura gashobora kuba kahari aha rero hariho ivyo tumaze kwiyumvira mu bushikiranganje kandi turamaze no kubivugana nabo mu ntwaro yo hagati hariho umuco dukwiye kushimikirako kugira ngo tuvyigishe kandi twongere tuje n'imbere kugira ngo dufashanye kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ibintu bijanye no kuvomera umuco ujanye no kuvomera heshi tubiravye dusanga udakorwa cane ari naco gituma mu bushikiranganje ubu tugiye kwihatira ku kintu kijanye no kuvomera mu mirima
muri izo babivuze yuko bagiye kuvyijukira, ariko twobisaba mwebwe abo dufatanije ibikorwa, duhereye ku bagoronome tukaja mu makomine no mu ntara, turakwiye gufata nkama ikintu kijanye no kuvomera imirima, kubera hari haho bishoboka mugabo twaciye tukabona ko bitariko birakorwa, tukiyumvirira hamwe ivyoza birakorwa bishoboka tukabifata nkama kandi bikongera bigakorwa. Imbuto z'ibigori nk'uko bagiye barabishikiriza bavuga yuko hariho ubwoko bw'imbuto bashimye cyane abenegihugu ko bwimbuka, basaba yuko izo mbuto zoboneka. Ubu rero izo mbuto zaratanguye kwinjira mu gihugu. Imbuto y'ibigori ya variete pan 53 hariho amatoni ashika ku 120. Twagize ko komande yinjiye haraburamwo itoni imwe, twarayakiriye mu ndwi heze, hanyuma duca turasaba yuko yova kuri duwani Kobero aja mu ntara zitandukanye. Twafashe ko yoja mu ntara zitanu, amakamyo uyeho acaja mu ntara zitanu kugira ngo izindi ntara abarongoye ivy'uburimyi zoshobore kwiravitaya mw'izo ntara kugira ngo bashobore kushikana iwabo. Hariho amatoni ashika ku 18 yagiye mu Rutana. Aha rero n'intara zegeranya na Rutana zikaba zizokwiravitaya hanyene. Hariho amatoni 28 yagiye Ikarusi, aha urumva na Muyinga niho izokwiravitaya. Hakaba na Bujumbura, aha hagiye amatoni 27 n'ibira amajana 960. N'Ingozi hariyo amatoni 27 n'ibira amajana 980. N'Igitega rero hari amatoni 21. Tukaba rero ngaha twabamenyesha mwebwe dusangiye ibikorwa ko turi ku kivi, ariko twipfuza yuko namwe mwoza muradufasha mu bitari bike, kuko nk'ibijanye n'ibi vy'ifumbire mu minsi heze twarabonye mbere n'ubu tubandanya tubibona ko hariho amaspekulation, hariho abantu bagira fraude ku bijanye n'ifumbire, ugasanga barayironka ku buryo butazwi n'amategeko, ugasanga bafise amatoni n'amatoni maze bakayagurisha mu kinyegero, kandi bakiyumvira yuko ari afere bariko baragira ari amadiri akomeye cyane. Hariho ikintu kimwe birengagije, burya turavye mw'ibi bijanye n'ifumbire, turavye ay'abenegihugu bariha n'ayo leta iriha, dusanga igihe hagemwo fraude abo bantu bariko barayikora baba bariko bariba igihugu cane. Aha nkunagenda bakarorero nk'iyi fomi imbura, iyi burya igiciro cayo nyaco nyezina ni 84,953. Mwaya mwene igihugu ari 29,000, leta iba yarishe 55,953. Byumvikane yuko uwari karayidandaza yibaza ko abayungutse, mugabo sinyunga bari karagira abari kariba leta. Ikindi kijanye na nibi mugezanye uburimyi yavuze kijanye n'amafraude,
sabe kandi ishimitse umwe wese muri segiteri yiwe fraude y'ibi bintu by'uburimire zitwa agricole mu byereje muri crime itagiye ikigongo ko ndishobora kwemera ko nk'abantu usanga umenga turizeye nibo bari muri sirikwi yo kugira fraude y'ifumbire bari muri sirikwi yo kugira fraude y'ibikiri ntibikunda ntabyo twovamo ndagomba amenyeshe ko iyi fumbire Ministère Intérieur chakane dushiramwo 26 miliyari niba mutari mubizi kandi yari destiné ku makomine arona ya 180 bavuga haje havamwo 26 miliyari chakane agenda directement muri subvention des engrais chimiques mugo musana akabona ko ariko arafroda akibaza ngo biroroshe mukuru mutumba akabibona akinumira ico nohereza ko rero kijanye n'ukungene tegezwa kwigeza tuba abavyeyi bukuri kweli twe abavyeyi ntibe slogan twe préoccupé par umwidogo w'abenegihugu. Mu gusozera iyo nama umushikiranganje wa mbere yarateye akamo abari imbere y'abandi umwe wese mu vyajejwe ko bakwiye kumva kumwe ibibazo vy'abenegihugu. Mutwigira ubuhinga imbuto mupimye mwebwe nyene mwirasira ko za mbuto mwapimye arizo ziriko zigurishwa ku bantu zeye ku barimyi nimbe maje kuzipima mushira kwigufuri iwanyu n'abagashira kwiyiwe hageze kugurisha akaza mukaza mukamugururira kuko sino safata ahandi biragoye none ukampemera ibigori ukama certificate uwo harabonetse n'ubuhinga urundi barabisiga bakazana akarangi bagasiga bacavuga ngo byavuye hanze kandi byose byavuye ngaha izo ngaha rero ucawe imbere izo ngaha zozo zitaba zisize ziba zisa nizo zindi zose tubona ku isoko naho tusanga umuntu yarafise itoni imwe yavuze ngo ni toni zitanu yaguriye ku ibindi ayo yaraguye hariya agacahiriza abantu ngo mwe baye imbuto mwiga ubuhinga namwe bwe mukingira icyo kigo ku buryo imbuto mwapimye ejo umuntu aza gucafura ngo ntimuzi gupima muzikurikirane ku buryo mwirasira neza yuko hamwe umuntu amenya n'umurimyi bazihaye tizagiye ku murimyi kanaka ko je nibaza ko byofasha hanyuma amategeko yanyu nimba atameze neza amategeko yanyu yasubiremwo ntihagire umuntu n'umwe yinziza imbuto muri iki gihugu mwebwe atabaciyeko iki fumbire cyavuzwe ndakigarukeko hari abazi kwija fumbire twebwe ngaha twese ko turi ngaha n'abasizwe imbere n'abene gihugu ngo tubaserukire twese tuza kuneka ijya fumbire nyagomuje mu byaje ari mu bidukikije yavuze ibiciro amafaranga umwene gihugu ariha ibihumbi 79 leta ikariha kuva kuri senkani gushika no kuri 60,000 arenga ku makeya camwiyumvira muce mwiyumvira umugwiza atunga yahaye amafaranga umurimye kugenda undihire avance hamuzoze kungomborera ariche 29 mu nyuma agacaza kuyigurisha kuri 60,000 ayo yose urumva ayikayigurisha kwibeyi iri munsi yiyo leta yayigutseko tukabona karo kumengana bisanzwe arikayigurisha ku mafaranga leta yongereje ko par rapport yamwe yarishe ijya fumbire tumenye yuko ijya fumbire ni yabene gihugu. Aha ni ikiganiro tera imbere kigarukiye murakoze. Barundi kaze tegabiri tubabwire kuno two kwitwararika kubungabunga isi yacu niyo soko y'ubuzima kugira tuyibungabunge nimuze dutere ibiti bikazoza isi yacu nimuze dutere ibiti bikazoza isi yacu amashamba yaraheze nimuze tuyagwize nugutera ibiti vyinshi niko kurwanya ubugaragwa kugira tuyagwize yacu kugira tuyibungabunge nimuze dutere ibiti